MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. MURIKIRA UKURI. Ubuheruka muri MURIKIRA UKURI. Uryaye impanuro nziza ntuyihabwa n'uwo musangiye umugwi gusa. Ni byiza kumviza ivyumviro by'abandi bo mu yindi migo. Uvuze ukuri John, uvuze ukuri vraiment. Nukuri gihe twari ko turamaramara duhejeje kubona ko twashizwe mu kabiriti n'uwo tuva mu muryango umwe. Niho twatahuye ko dukwiye kureka kwiyugarana ku vyiyumviro vy'umugwi wacu gusa. Nukuri. None ko muba muvyumva kumwe. Murasukana gusa. Ega ntawe ugarura uwundi. Vyahavuye bigenda gute? Kanye, uyu mugabo ntuncaye cyonyene, bira kandi kantu bakugirira sha. Oya ni bon Charlie, igicaye kirakwiye kandi merci. Oya, urazi ko twahora dusangiye, ariko basi bakugira ka omelette, Oya kamana. Ivyo. Basi ntaco. Nibakagire tama dusangire. Eka ntidusangira, najewe barangira kiwanje. Bivyo wigira nibiki? Oya Charlie. Reka batugirire. Nukuri si ivyo nigira. Kuva bijya vya gipe bibaye. Numva atani ikindi kintu na kimwe ngishaka. Tellement ndababaye. Ndabira honyine ingene watanguye konda. None gasha uri jewe wovyibuha gute? Kubisanzwe nabaye nk'umuntu akubiswe nk'inkuba. Sha, nukuri birababaje kandi cyane. Mugabo rero ubuzima butegezwa kubandanya. Numbatse. Ko buzima uri kuranambwira. Je numva atanubwo nifitiye. Kanye, ubuzima urabufise kandi ureke kuguma wenyene. Yo, ni bibi kuguma uri wenyene. Ari. Ivyo kubaje nyene vyo bindekere ndagusavye. Nubi yabataba wewe. Simba ndava no muhira mba nkiri mu gitandi wanje. Ibyo nanje nibyo ntashaka. Erega Kanye uhava turubura. Mugabo nk'ubu turi kumwe turatera blague, ivyo vyiyumviro bibi bikagabanuka. Sha, ari gipe yarandesevi. Nusi ndatahura ko ari ibintu vya vrai canke ndi mu ndoto. Oya shana kubesha nanje natangaye. Ukuntu gipe nari ndamuzi. Sinari nzi ko bijya bintu vyo mushikira vraiment. Nubu sinatahura. Ari ico bakubwira mu hypocrite. Gipe n'umu hypocrite. Kubi vy'urukundo jewe nabigiyemwo gute? Nabigiyemwo gute ko jewe kanyenyeri bitari bindi no mu mutwe. Ibyo nibisanzwe. Urukundo ni sentiment utamenya ingeniza. Kandi ndazi nubu uracamukunda, Yo. Ari. Subiza iyo ukuye ndagusavye. Ntusubire kuvuga ivyo bintu. Ari uribaza umuntu yatumye abantu batikira. Shakanye. Nukunda kumva cyane. Ivyo gipe yakoze. Byatumye haseseka amaraso menshi. Cha wibaza rero. Ivyo kubibamwe ndi umujournaliste. Urumva noreka kudeprima gute? Cyane vyoroshe. Iyo yari nkuru ishushe yiba kundi muntu gamana. Muga kuri gipe. Ndazi ntivyoroshe. Ni hatari. Nico gituma numva nshaka kuba ahantu haje nyene ata muntu numwe ambona. Oya reka ivyo bintu. Erega n'ugusara wose arakanya. Jewe rero sinzobikwemerera. Uravyumva? Nzokuvuruga mpaka. Ari. Hariho ibihe wanga umuntu acamwo aba akeneye kuba wenyene. Mugabo menye ko ntazokwemerera. Shayigo. Ariko uyu mwana bakerebutse gamana. Inkuru ngira niwe yayivuga ubwa mbere. Sha, nagakore jewe. Sigaye numva vyose vyanshishe. Ubusa n'uwanabimuhebeye ahubwo. Ego vraiment kandi abikora neza cyane. Ndabiri imaje yashize ko ingenije nyine ivyo yanditse urabona. Karaciye ubwenge tro. Imaje yibiki. Ihera abashaye ifoto tusoma texte yanditse. C'est super. Ndarose. Ndagowe mukama wanje. Je ujya muhunga nzonyambika ibarazo. Mana ubwo igikakomeye mu mutwe. Hariko subonyemo. Oya ari reka niruke kumuraba. Niki ndameka. Seigneur. Nibiki. Yo, urazi kunkazi. Supi, wumva gukora kuko nyene. Kutarwambye kuza. None bashaka undungikira abapolisi banderu. Hewe, kirazira kuvuga kuko ntubuzi kushika. Karibu rero aho gatebe. Yorakoze. Usanze nako ndagacanganya. Akashusha. Ewe ura no kuri karakurembeje. Ugize neza kuza kabisa.
Ego, urengi baza ko watevye ukemera ko ivyo nagusaba bikenewe cyane. Ndabibona. Nyambara uko vyemera nyene. Jewe ivyo nakubwiye nibijya nyene simpindura. Sha, hare ushaka uranyumviriza. Ndakumviriza. Asha kwanza amasezerano y'ubuzi ndafisa hanyene. Asha, reka ndagusinya. Inde? Indasinya. Jewe supesi. Yego. Oh baraguhenze. Ndagusinyire ugurisha itongo kugira ugaburira umuhabara. Vuga bukuru. Umpoza. Nkuko ivyo uravuga. Yo kwiyumvira iki? None wewe iyo uri kurabikora uba wiyumvira iki? Wibaza ko bitazomenyekana? Sha supesi sinyareka kungora. Wese nakubiye ku bwato bwapfuye. Yemwe kabe gatwenga nkakeza. None womenyera gadayo mafaranga arayo kugura ubundi bwato. Reka tuba tukugurisha. Tukwimva ivyo dukora ivyo kungura umuryango. Hewe ivyo ntavyo nakwemeye rero. Ndakurahiye kandi aha ntumbona uko sinaje jenyene. Ekada uti naje wenyene. Ndakwanze gasipesi. Ubu yudva uje kunguruka kweye. Iki? Utiki? Mbega wikankamisha. Twaje twese rero nabikubwiye. Tuje kuraba mama wanje wo muhabara duteye amagogo. Utwereke. Mbe ubwura komeye wewe. Iki? Izo sako nizuzaniye nga. Oya nukuri. Zitabisa kusiko. Ngaho rero n'abana barahuhanze. Aha twaje kandi nidusubira inyuma. Utiga supe. Yego. Utozuzanaye n'abana. Nakufyurira amaso. Warutse ko bigenda gute? Ndagusinyire umarire mu gahinga ivy'umuryango. None nk'ibyo ukubikora wewe. Iki? Ninda kuye kumbira ndari marire hanze. Wavuze ubwenge bukuye wewe nga. Supesi. Harya rero wari kumpenda wibaza ko je ntafise ubwenge bukwiye. Namba urahumba. Sha aha turagerekerana ndakurahiye. Nashitse. None abo bana wiru urazembagiza ubaze gukora iki ngaha? Batazembagirika siko. Uti ukora iki? Kakungurira abana. Baje ku bugeni bwawe. Erega nabo nyene barakeneye kugushigikira hewe. Supesi. Nunkoroke? Ntakukora. Aha jendi ku kazi. Uravyumva? Sinzi rero ko muje gutera uhagaranga. Iki? Nta ngorane. Nivyo bibazanye ngaha? Nta ngorane. Nitutarutera ngaha, turarutera n'ahandi. Hewe, nayo ivyo gusinya uvyibagire. Supesi. Ubifute no mu mutwe. Supesi. Ukeneye rero ko nicwa n'inzara kandi mfise ivyo nshobora kwikorako. Aho nitwumvikana. Iki? Uwo muhabara mubwira ronderera handi. Iwanje nacire birarura. Supesi. Nacire birarura. Urazi ko no kubitanyire muri. Jewe? Ndakwerekeje. Shirako. Shirako. Mbisa ndakubise. Tugiye kurindirira muhira. Uyu munsi ivyawe biraja habona. Nashitse. Yo kanye ndaryohewe gusubira kukubona n'ukuri mama kanyenyeri bigenze gute nguze kundaba Nyumviriza ndasavye umbwire ibintu vyagufasha biva nanje igoro urakomeye wewe nteye ubwoba gakanye nagize iki gakanye ngo wagize iki ivyo wagize ntavyuzi wowe nta bintu hejeje gupublier yego none ivyerekeye oya reka kwizubaza oya na publier ivyerekeye ihagarikwa rya funde none ndakubaza kandi n'ibintu nibone tukira hanyene wowe ivyo ubonye vyose ucuva gupublier uko nyene ugaterera ko utabanje no kwiyumvira chef n'ukuri basi ndagusavye tugende bukebwe n'ukuri tugende bukebwe ushaka kuvuga ko yatari inkuru n'ukuri sivyo jese none ndakubaze none inkuru wibaza ko bapfa uko bayivuze wowe nta kindi urondera atari ukunkwegera igoro maze kukunza inshuro zingahe sindi ko ndatahura akanye n'ukuri none je navuze inkuru ko nayibonye kandi nta na kimwe narengejeko mana yanje mbe ndakugire gute wewe kwari kutabanje wowe no kubinyereka kanye urazi ko bata message zanje wishura jewe nabonye je nkuru ya funderi itocika tutayiposte nato kuyikora ni kimwe hama ijya foto ya funderi washizeko wayishiriye kiki kugira abafanzi bacu bamenye uwari we funderi kandi ça colle bien umviriza igoro
aha uhejeje gukora ikosa ry'agacamutwe. Kanyenyeri vraiment kubera nashize ko iryo foto gusa. Iyo uvuga inkuru utabanje gushira kirya foto nivyari gukunda ntiyari kujako. Byari gukunda mugabo nyimvire ko vyoba vyiza kuruta ndayishize. Mana none ndakubaze Igor ego funderi yafashwe none uzi gute basi yuko azoca yagirwa nica none ukagira ngo abapolisi bavuye iyo bava baza kumufata batabanje kugira amatohoza ni kimwe me mu gihe icaha kitamwagira guma afatwa nk'umwere Igoro nayo niyamweza tuzoheza navyo nyene tubivuge kirazira rero gushira habona umuntu icaha kitaramwagira mana yanje iryo ni kosa rikomeye cane suri vraiment suri nukuri ivyo je ntavyo narinzi basi wari gufuka irya foto man sha nukurekanye vraiment mbabarira naje Igoro wozonsaza man wadekonye biteye n'ubwoba nukurekanye ikikoreka rero aho wadekoneye n'aya commentaires mabi aba bantu baca bagira raba ivy'abaseruko bariko baragira raba Igoro nawe mana ya ndabona ko bahari abarengero cyane ibituzi ni vyinshi mana we ngo nabayescro abajanja herango ngo nabantu wo kwirinda kubana nabo ndabira Igoro raba abarengero nabo ingene bariko baratuka baseruka kanye no kurinda gusavye vraiment mbabarire nagize amakosa grave amakosa ya grave reka kubivuga nk'ibisanzwe inkuru utayitondeye urabonye akajagari tera urabibona Igoro nukuri je ndasavye imbabazi namamvuga n'amasemere sinayinzi ko biba birefu nk'uko nk'ubu ngo twari ko dutanga inkuru none hera badutumye abantu batukana gusa dabira mana jesinde fuko nandika nkemera basi ko twakoze ikosa nsabe n'imbabazi uzonyambika ibara Betoye ibintu bya punctual tubavyibagiye kuva ryari yewe gipe je urabizi ko atawoza ndusha mu byo kubahiriza amasaha hewe none iyi sani twe twavuganye umuhungu ni atari mbwe naba ko pirate taguhera nyimana wapi wangu aha nabigite ndabibona hari sanganya nashaka ko riba muhungu toyo isanganya nyabaki na none ujura hagaza watinye amapikipiki gipe wapi muhungu nashaka nsange mutama yagiye kwicara mu bandi bagabo nuzi ko atanyereko shaburu wakira kwe kare iyo musekanira yakoze cyo cyo gukora kwe mugavre bijya bintu je birababaje ma kunyankanye namora ko ndumurengero gusa je nakubwiye ntakubesha toyo je naravye no kumusigura ko atari byo reka kuko iwe biri mu maraso no mu musoko ndani je narabibonye ma reka sibisa urazi duhuye mu nzira acaraba hirya nasubira no gukebuka toyo nakuri no kumutunga ko bigeze ndakubwira kuko umuze nkujya kugira tumuhindure ndakurahiye twara ibyo byo ntibyokunda hewe aha nzanywe rero na ya message wandungiki burya sinatahuye na kimwe ko ibyo datahura n'iki gatoya sinavyo natahuye nibije nyene nakubwiye mu shakuri ngira nishikane kabisa muhungu ivyo bintu wavyumviriye neza urazi ko naraye ntasinziriye kubera irya message shatoye ujeje kurara sinziriye bishikira gake gusa ndaremerewe sana reka gipeje ndakumva cyane burya kugenda nijuri kwagiriza ikibi mukuri ntivyoroshe reka muhungu ahubwo sinzi ingene ntaragwara tension urazi kagipe je nibaza ko ufata undi mwanya vraiment ukavyiyumvira neza reka toyo ijya message nakurungiye nayikurungiye namaze gufata umwanzuro aho uri mukuri kagipe urumva uri pre kwishikana ukavuga ukuri cyane gose muhungu honyene kuba rije ndongo yizine n'amabi nakoze numva bintera isoni go mugabo ngira urazi bizoca bikuriki navyo wabyiteguriye neza basha aho ndo no musi ntangoranye ibizuba byose nzovyemera uko erega toyibona cyo nceye nacucera kubera iki sinaho none gashaka kuva ndabibwira kanyenyeri ko atarasora no kumvukisha wumva nsigaje iki kanyenyeri wewe ujya hajya nawe nyene bizomufata umwanya kugira gutahura oya ntashobora no kuntahura wa muhungu kandi ndanamwumva ikosa ni jewe siwe gipe nyumviriza n'ukuri igikuru nuko wamubwije ukuri ndazi byaratumye uruhuka mu mutima nawe cyane gose voilà muga nico gituma ntegerezwa no kubivuga mu gipolisi gusa ndazi ko bitazokoroha ariko umutima uzoruhuka
Mashagi. ikindi naco ibihano ndavyiteguriye. Shagipe. Kuri ko wavyiyumviriye. Ukaba wumva ari byo byoguha amahoro. N'ubundi. Jewe no guhanura kubikora. Merci mon cher ami. Kuri Gusa sinari kubikora ntabikubwiye. Shagipe, nanje urabizi kuri umugenzi. Ndakwemereye ko nzokuba hafi uko bishoboka kose. None wiyumvira kuzoja muri police ryari? ubwo kwishikana bizohava vyoroha mu kurindira kumenya uko bizokurikira. Reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka, ariko kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Jone nabo bari kumwe baremeranya ko kuganira nabo badahuje umugwi canke bafise ivyiyumviro bitandukanye bituma injyane zicureha hagati yabo. Mbega mubivuze kwiki? Reka intererano z'uno musi tuzihere kuri Kabura Jafet benshi bazi ku izina rya Swagger, aba mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro muri zone Bigina ku mutumba wa Musasa. Yagize ati kuganira nabo mudahuje umugwi canke bafise ivyiyumviro bitandukanye by'ukuri biratuma injyane zicureha hagati yabo. Ati kubera ko ibigiye inama bigira imana, ati inyishu y'ibibatandukanye abadasangiye umugwi iva mu biganiro. Ivyo biganiro nivyo bituma injyane ziri hagati y'abadasangiye umugwi zihera ndetse hakaba kurekuriranira. Atahari injyane hakagaruka ubumwe. Ati nakare ukuri gushirira mu kuyaga nuko mu kibano no mu gihugu hakaba iteka nitekane. Nzambimana Fulgence nawe ni muganga ku ivuriro ritoya ry'Imayanza muri komine Kinyinya mu ntara ya Ruyigi. Yagize ati ibiyago biratuma injyane za bamwe na bariya zicureha mu gihe habayeho ibiganiro hagati y'imigwi ibiri ishamiranya. Ati kuko bituma haseruka bamwe mu ntwari muri iyo migwi yose maze bakagaragaza ukuri ku njyane ziba zihari hagati y'iyo migwi ibiri. Atari navyo bituma hagaruka icizere ku mpande zose, bigatuma abakoze amakosa baca bugufi maze ubumwe n'amahoro bigasasagara ku mpande zose. Ndoyezu mu ntara ya Muyinga muri komine Mwakiro muri zone Kiyanza. Ati kubganje numva boyaga nabo badasangiye umugwi. Ati kuko bituma mushira hamwe kandi mukizerana na karengo imigwi itaganira hagati yabo hama injyane atanico zivuyeko. Atariko ikiyago kigiye imbere vyo kubaka aho babaye eka n'igihugu cose. Shadrack niyo nkuru nawe avuka mu ntara ya Muramvya, akaba n'umunyeshuri muri kaminuza y'u Burundi muri campus ya Rohero. Yagize ati kuganira nabo mudahuje umugwi canke bafise ivyiyumviro bitandukanye nti ni vyiza. Ati kuko bituma bavuga bamwe ikibabakiye hama bakabishira hamwe. Ati hari naho basanga hari ibibazo basangiye bakavyumvikana ko vyose. Ati gutyo bagatorera umuti hamwe n'ivyatuma batumvikana maze ukwinubana bikabavamwo. Ati kuganira nabo badahuje umugwi canke bafise ivyiyumviro bitandukanye bituma injyane zicureha. Ati yego cane nivyo. Ati kuko iyo abantu baba bamaze kutumvikana kubera badasangiye umugwi biratuma haduka injyane hagati yabo. Ati nta wundi muti atari ibiganiro. Ati kuko muri izo njyane umwe wese abashira inyungu z'umugwi w'imbere kandi akabona ko ari bo bari mukuri. Atariko bamaze kuja hamwe umwe wese akumva ko akwiye gushira imbere ineza ya bose. Ati nta nkeka ko habaye ibiganiro hagati yabo injyane zica zicureha. Ati mbere shika no guhera zigahera. Ati kuko barayamaze gubigiye inama bigira imana. Yari intererano y'umunywanyi atwumviriza mu ntara ya Gitega Mushasha. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Alexi avuka muri komine Nyarusange ku mutumba wa Biziya, aho yagize ati kuyaga nabo mudasangiye ivyiyumviro ni vyiza. Ati kuko mu gihe mushize hamwe ibiganiro ubungukira vyinshi nk'imigambi y'iterambere ukahakura umubano mwiza. Ati nakare baca umugani mu Kirundi ati umutwe umwe ntiwigira inama. Reka intererano z'uno musi tuzigarukirize ngaha, tubonereho no gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niho mwatubasomera akabazo ku gice mweje gukurikira. Akabazo nakagakurikira mu kiyago ca Igor na Kanyenyeri. Turabonye ko ibimenyesha makuru bivuze inkuru idatohojwe neza itera umudugararo. Mbega namwe niko mubibona? Ndasubiramwo mu kiyago ca Igor na Kanyenyeri. Turabonye ko ibimenyesha makuru bivuze inkuru idatohojwe neza itera umudugararo. Mbega namwe niko mubibona? Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza nimutwandike kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 Eka nawe wowe wifuza kwironkera igikino murikira kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandike kuri nimero 61 ubusa 9 duheze tugushire muri uwo mugwi.
mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cari igice c'881 muri rwa rukurikirane rw'igikino Murikira Ukuri. Murakoze naho butaha. Cari igikino Murikira Ukuri. Murikira Ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.